Hello guys, bakunzi mukurikirana ibiganiro vya Amipro Show257 twizere ko mumeze neza aho muri hose. Eka ndakwibutse wewe utarebwa kuri subscribe igikore kugira ngo vyose ibigende neza uje muri rwa rutonde rw'abambere bazararonka ibikorwa vyacu uko bukeye ko bwije. Eka utibagiye kandi like canke dislike na comment ku vyuzo wabonye na share ku bandi kugira ngo nabo babone ivyiza uzoba wirabiye. Ni Rosi presenter kuri micro, eka tugire ko tuvugana n'uwo twakuzaniye kuri no musi ninde, ariko uko biri kose no muririmbyi ari muri game ya Buja Flavor, nubwo ari umuririmbyi akizamuka akiza muri ino game ya Buja Flavor. Bite umeze neza? Ego ndashimana bro. Yesu muririmbyi arangwa na kapela, eka tugire ko twumva kuno ameze uno mujama. Alisema ni heri yule naye kufunza kuroa kuliko yule kila siku anakupa mboga, huenda siwepo nani atakupa zingine kesho akifa. Yo dutegura kazoza bro. Ni Mr. Jocker Canke Town, what it is from King Home bro. Twumvise ngo ni Mr. Jocker. Jocker washatse kuvuga iki? Bo Jocker nashatse kuvuga mu bisanzwe Jocker ni mchekeshaji. Ya mchekeshaji yani. Ya umuntu atwenza. Ego. Uri mu comedian? Oya ntabwo ndi mu comedian me nari bo yari indoto me ikirahinduka ikiba y'umuziki naho cyo byumva. Kugira ngo umuntu yite Jocker mu gihe ari umuririmbyi yarafise target yuko yoba mu comedy, ariko byarahavuye bihinduka ucuba umuririmbyi. Ibica bigenda gute ko ukoresha Jocker mu gihe uri umuririmbyi? Bo byavanye nuko aho nize ku ishuri iyo Jocker ryaciye rifata kubera nuko niyita nkiri no ku ishuri baca bararimenya nkuko kubera naratwenza no mu ishuri gusa bakabona ndi umuntu ari funny sana. Niyo ryaciye rimfata iryo zina ricariba Mr. Jocker, ricariba Jocker. Nanje cavuga kubera bari bamaze kumenya no ku ishuri ko nitwa Jocker, ndabizi no muri canke yanje music ngumye nita Jocker, nibaza yuko nta kiza gupfa canke ntagiza kononekara. Ya yese gusa kuri uno mwanya abantu barashobora kwiyumvira mbega abavyeyi bakwise gute inyuma yuko aho n'imbere yaho waciye uza kwiyita Jocker? Ya amazina yanje y'ukuri je banyita Munezero Raphael, niko banyita n'iryo zina abavyeyi banje bampaye. Ego Raphael, muri uno mwanya ufise indirimbo zigera kuri 2 kuri account ya YouTube, niho kiza mu muziki w'u Burundi. Wabonye bimeze gute kugira ngo utangure kuja mu muziki? Wavyiyumviriye gute? Bo kugira nze mu muziki, nukuvuga mu muziki naraje ni ibintu byari bindimwe kubera nari mfise kwanza impano y'ubukomedie. Ngaca nsanga zose ni funny zisa. Nace nsanga ni ibintu bisa kubera zose ni funny, ni sana, inaitwa ni sana, zote zirasa. Gatusanga rero niho nisanze mu muziki, ntanguye kuririmba kubera kuva kera nakunda nasa nuko ndabikunda. Ya nasa nuko ndabikunda kuririmba sana. Ya yesi gushika kuri uno mwanya umuziki ukabona ahantu uri kuraja uribuka naho wavuye, ariko uri kurabona ukuntu urugendo rwawe rw'umuziki uri kuragenda ubibona ku rwego rumeze gute? Bo ubu uko nibona mu rwego rwanje aho ngeze ubu, bo nahantu ho kuvuga nongera inguvu nshisa no kuvuga rero nkene ko kuvuga nkene gushira inguvu nyinshi ahantu ngeze, saho kuvuga ngo nahejeje canke ngo nashitse no, ariko feedback ndiko ndayibona iri kwigenda iza etape par etape. Urumva hariho itandukaniro riri hagati y'indirimbo ya mbere ukuntu wagiye muri studio ya mbere n'ukuntu ugiye muri studio Gira kabiri, haba iri itandukaniro ku bwawe? Wabonye igiki ciyongeye ku ndirimbo yawe Gira kabiri ugiye muri studio? Bo ku ndirimbo yanje ya kabiri gusa iya mbere ntivyangoye sana ku ya mbere kubera nasanzwe ndi umuntu nyene ikintu cha travail nsanzwe ndakibamwo kabisa. Bo ni ya kabiri ntivyangoye kubera umuproducteur kwanza nasanze twakoranye neza, n'umuntu atahura sana ndo Mike the Machine, twakoranye n'umuntu atahura iyo muri ibyo ariko araririmba ya aramutahura neza. Ya ego imbere ko twinjira mu ndirimbo Alisema, ariyo ndirimbo yawe ya mbere, ni indirimbo wasohoreye muri Bantu Boy, ni indirimbo ya kabiri ni muri Bantu Boy, namatwa dusumira ufite indirimbo yindi ya gatatu igiye gusoka kuri no munsi igenekezo rya 14 ukwezi k'umunani kuno kwezi turimo umwaka wa 2020, nayo nyene igiye gusokera muri Bantu Boy. Ni kuki uri kurasura indirimbo muri Bantu Boy, ndetse washimye iki muri Bantu Boy? Narijya kandi tuzi ko muri Bantu Boy hari habaririmbyi benshi banahatinya kubera ko ngo hazimvye, we byagenze gute? Okay. Gukorera muri Bantu Boy novuga ko atari ngo sikuvuga ngo barashoboye sana kuruta abandi,
so no gusa muri Bantu Boy sikuvuga ngo barashoboye sana kuruta abandi nkuko ndiko ndabivuga oya ni imvo zuko nabonye yuko gusa ndashobora gutangurira muri Bantu Boy sawa nkazoja n'ahandi ya nuko nyene bimeze si byinshi novuga kuri ico kibazo n'ukuri ariko muri no mwanya ufise indirimbo zigera kuri zibiri zakorewe muri Bantu Boy ndetse niyigira gatatu igiye gusohoka kuri no munsi iza gusohokera muri Bantu Boy bisigura ko hari akantu wamaze kubona muri Bantu Boy mu gihe uri umuririmbyo gitangura kuja muri game mu gihe tuzi yuko iyo umuririmbyo gitangura abenshi tubaze mu ma studio ataramenyekana ya gusa iyi studio zitaramenyekana gusa naraziciyemwo sawa naraziciyemwo ariko ntihajya gusa sinari bwagira inguvu ntizari zabaye ikirenga